turi kwigenekerezo rya gatandatu ndamukiza umwaka wa 2020 sangwa ikaze inshuti bakunzi muri ko muratega amatwi ibiganiro vya Radio Magata FM murano makuru ya kano kanya naye akabagizwe na zino ngingo nkuru zikurikira. Umugambi tubeho ngo ugiye kugira akamaro abene gihugu narijya bariko barawitaho. Amasanganya ategwa n'inzu zibomoka ngo tera yiyongera muri komine ya Bugarama aho ku musi wa gatandatu habaye isanganya ryahitanye abantu batatu, babiri barakomereka undi nawe aca yitaba Imana. Baragumana icizere ko bazoronka umwimbu mwiza mezi ari imbere, abo nabo akaba arabakora akazi ko kuroba. Mu buhinga bw'ivyuma ni Jean Ciza mukanya nido jano makuru. Gwino muri sanze muri radio Magara Tamze Ndasubiye kubaramutsa, reka amakuru yacu tuyahere mu gisata c'amagara y'abantu. Mu mugambi tubiteho ngo ugiye kugira akamaro abene gihugu narijya babariko barawitaho. Muganga Nkezabahizi Anise ati uwo mugambi udufasha cyane akarere k'ubuvuzi hamwe n'abanemesha kiyago. Uwo mugambi nawo ukaba ukorera mu ntara ya Bururi, Makamba hamwe na Rumonge. Reka dutega amatwi muganga Anise akaba yavugiye kuri mikro ya Feliciano Bigirimana. Aba ndongo umugambi tubiteho kuri biro vy'Ibururi bikabiraba intara ya Makamba na Bururi na Rumonge. Twaje kubasigurira umugambi tubiteho. Umugambi tubiteho ni umugambi uje gufasha mu gisata c'amagara y'abantu, ukazofasha cyane karere k'ubuvuzi, amavuriro na la communauté duciye cyane kubaremesha kiyago. Akarusho kubene gihugu ukuvuga amagara y'abantu azokwisununa kubera ibikorwa tuzoba turiko turakorera muri kano karere. Nabo yuko bazakiriye neza, bazakiriye nk'abari bazishashaye, kandi twabonye yuko tuzokorana neza kugira ngo iyo migambi iranguke. Iyi ni intango zigiye kubandanya cyane kandi zigwiza no kubandi batandukanye turetse abatwari kumwe gusa. Tugiye gutunganya izindi nyigisho haba ku baganga, haba ku bavuzi, haba ku baremesha kiyago, ku buryo uwo mugambi wogira ubabo hanyuma tukaguma dukorera ibikorwa hamwe. Reka amakuru yacu tuyabandanize mu gisata c'umutekano ngo amasanganya abandanya yiyongera ategwa n'inzu zibomagurika muri komine ya Bugarama. Ku munsi wa gatandatu harabaye isanganya aho inzu yaguye ku bantu batatu, babiri barakomereka undi nawe aca yitaba Imana. Cizavena umukuru w'umutumba Magara ya kabiri agira ko hamagarira abene gihugu kureka kuba muri inzu babona yuko ziteye amakenga ziri mu kubomoka ngo narijya n'abegereye ikiyaga Tanganyika bariko baravayo kumva yuko ico kiyaga kiriko kiraduga. Reka tumutega amatwi akaba yavugiye kuri mikro ya mugenzi wacu Ndayikeza Jacques. Iryo sanganya mu bisanzwe ryavuye kuhindagurika ry'ibihe kuko haraguye imvura nyinshi cyane, hanyuma harabomoka inzu. Mugabo iyo nzu uwo munsi bomoka imvura ntiyari yaguye, ariko nivyo vyayiteye kuko iyo nzu yari yasanzwe yabomotse uruhande rumwe imbere y'igihe, ariko abayibamwo baca baritiza uruhande rumwe, aca haba rero umunsi kanaka iyo nzu irasenyuka, isenyukira ku bana batatu, babiri Imana yarakinze ariko umwe yaciye yitaba Imana. Turiko turaraba iryo sanganya ryabaye, iyi sanganya riza gushika umuntu ashobora kubimenya, ariko nuko muri uwo mwanya imvura itari kiragwa. Hanyuma ico duhamagarira abantu kugira ngo baze baririnda nuko icambere na mbere ivyo bisigarira vy'amazu boreka kuza barabibamwo canke kuza baravyicaramwo, kuko akenshi birakunda kuzana ingaruka mbi. Ico catumye iryo sanganya ribaho. Iyo bibonekana yuko ivyo bisigarira vy'izo nzu babigomora vyose bagapfuma barabaho baba barasaba uburaro, ndibaza ko iryo sanganya ritari kuba. Turiko turaraba nk'ubunga ku mutumba wacu wa Magara ya kabiri, kugira ngo uronke inzu ubamwo biragora. Ni naco gituma benshi baca bavuga ati ko hasigaye uruhande reka tube turagwitiza, bivanye nuko ikiza cateye hanyuma imvura ikaba nyinshi, ikaboneka ko na Tanganyika rwaruzuye rwahitanye imihana myinshi mu gacimbiri bita Kigobe ya kabiri. Abantu benshi baba hepfo y'ibarabara bose baduze haruguru y'ibarabara, abenshi barapanze amazu, abandi barasembereye ku mihana kanaka. Nico gituma iyo bishitse uzusanga umuntu yigumako akavuga ati jewe sinshobora kuza gusaba indaro, hakiri agahengekerezo mba ndagumamwo. Twebwe ico tubafasha no kuhimiriza abene gihugu basanzwe barahuye n'ivyo bibazo, bafise n'amazu bibonekana ko afise ingorane, kumbe umwanya n'umwanya yoshobora kugira isanganya ku bantu. Ikindi naco twebwe tubatanga raporo kubadukurira ku nzego, tukaba dusaba ko igihe nk'ico gishitse canke ibintu nk'ivyo bishitse abagira neza bonyaruka gushika ku bantu kugira ngo babagarukire.
ngo barabandanya bafita icizere ko bazoronka umwimbo mwiza mu mezi ari imbere habona bakaba arakora akazi ko kuroba. David ati muri kino gihe nta mwimbo bariko bararonka, ivyo navyo bikaba biva kuhindagurika ry'ibihe. Akavuga yuko kandi benshi ubu bariko barahitamwo gupfunga kubera babona ata mwimbo bariko bararonka. Reka tumutega amatwi, akaba ari inkuru dukesha Habonimana Ferdinand. Umwimbo wobu uriko uragorana cyane bivanye nuko ibihe bigenda birahindagurika. Muga benshi biteze ukuva mu kwezi kwa gatandatu kwindwi, aho ni mu gihe cy'abasoza abimashina bariko baragira ico baronka nyene bivanye n'ukuntu biba bitangwe. Mugabo barashobora ko bazironka abimashine mu ndwi zibiri, rugira gatatu bagashobora kuba babura cyane. Mugubu hariko haraboneka kuboga tw'uduhuzo. Bisanzwe abasoza iyo baduze kurondera y'imboga z'imashine ziri canke iyo ziriko zirapfira bivanye ku nyamunyamu canke indagara, gasanga zifire nko mazi yo muri Kongo. Ico gihe muri ako kanya abimashine ne basubira kuziroba kuko ne bafise imashine basubira kubaduka ngaha 11 nawe urusoza niho baduka ngaha 11 asiga warushe mu kumanuka kwesa bikugora. Igihe mu gatondo usanga hamenye umuyaga aho wagereye kugera akaba bitagerera ntambamye ni kurondera imboga tukazibura. Benshi baramaze gufunga, intambamye irakora umutaho gahera, maze guhera usufunga kuko noba ufisa yandi uri kurarira ngaha kuko nabo bakuye muhira. Hanyuma maze guhera usufunga ihari gusubira gufunga hasigaye imishi mike, se ugafunga hasigaye imisi myinshi asubira kugaruka bivanye no kuba wumvise gutoroye. Kubera ayo mategeko muravyemera gufunga, mugabo hari gihe ku kwezi kakabera neza kamenga ni wofunga kasanga muratorora nyene indobo zibiri bahageze gufunga zikumvisa avu. Mugabo kubera ayo mategeko birakorohera. Muradutunga kuri ryo jwi ritari rimeze neza. Amakuru avugwa mu bihugu bigize akarere ka Afrika y'ubuseruko nayo tukaba tugiye kuyashikizwa na Dismas Niranyi bagira. Reka tumuhikaze. Nyuma yaho u Rwanda ruherutse gutanga ibitigiri bigera ku 102 b'abantu bamaze kwandura umugera wa coronavirus, ariko ku munsi wejo igenekezo rya gatanu ndamukiza umwaka turimwo haraye hagaragaye abantu 4 baraye bakize ikiza ca coronavirus. Muri abo 4 baraye bakize umugera wa coronavirus mu gihugu cy'u Rwanda bimenyekana ko 3 ari abanyarwanda, umwe nawe akaba asanzwe ari umurundi yari yahagaritswe ku kibuga c'indege i Kigali avuye mu gihugu ca Dubai agana mu Burundi. Bimenyeshwa ko rero abo bantu 4 bose baheruka gutaha ku munsi wejo bigaragaye ko bakize ikiza ca coronavirus. Tukiri ngaha mu Rwanda nyene ngo abarundi bakunda umuziki n'abanyarwanda ngo bari mu kigandaro kubera ko umuhinyanyuzi w'umuziki azwi ku izina rya DJ Mire yaraye yitavye Imana kuri wa gatanu ndamukiza umwaka turimwo, aho yaragwariye ku bitaro byitiriwe Faisal hariya i Kigali. Dukubitenga muri Sudani y'Epfo kuri w'Imana niho haraye hatogwa umuntu wa mbere yanduye ikiza ruhonyanganda coronavirus mu gihugu ca Sudani y'Amajepfo, mu gihe cari igihugu cari gisigaye kitarageramwe ico kiza coronavirus mu bihugu bigize akarere k'umuryango wa Afrika y'ubuseruko. Bisigura ko rero ngo muri kino gihe ibihugu vya Afrika y'ubuseruko vyose bikaba bimaze kugirwamo n'ico kiza ca coronavirus. Mu gihugu cy'u Burundi ibitigiri vy'abandura umugera coronavirus ngo ntabwo vyiyongera cyane. Aha ni mu gihe rero inama yakoranije umukuru w'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru FFB nyakubahwa Reverend Ndikuriyo n'abarongoye inkino zo mu mupira w'amaguru mu cicaro ca mbere n'icya kabiri kuri w'Imana baraye bafashe umwanzuro ko inkino zishobora kubandanya kubera ko ngo naho ikiza coronavirus kimaze kwigaragaza mu gihugu cy'u Burundi ngo n'abamaze kwandura ico kiza ca coronavirus ari bagwayi ba coronavirus mu Burundi ngo amagara yabo ntabwo abangamiwe cyane. Muri iyi nama hari hatumemo umushikiranganje w'amagara y'abantu Tade Ndikumana akaba yasavye abajejwe gutunganya inkino gukingira abarorerezi kugira ngo ntibashobore kwandura ikiza ruhunyanganda coronavirus. Asaba ko bobanza gupimwa ubushuhe bw'abantu binjira muri stade mu gihe bigaragaye ko hari abafise ubushuhe burenze urugero ngo nabo boheza bagasubizwa inyuma ntibinjire muri stade. Mu ntumbero yo kurwanya ikiza ca coronavirus muri Afrika y'ubuseruko ndetse no muri Afrika yose, wa mushinwa umutunzi akaba yaraye atangaje ko agiye kongera gutanga imfashanyo igira kabiri irimwo ibikoresho byo gupima ubushuhe, ikabirimwo mbere n'ibikoresho bizohabwa abamaze gusinzikazwa n'ikiza ca coronavirus kugira ngo bashobore kubandanya bahema atankomanzi. Muri ivyo bikoresho rero igihugu cyose mu bikoresho byo gupima ubushuhe buri gihugu cyose cy'umugabane wa Afrika ngo kaba kizoronswa ibikoresho bigera ku 200. Nayo muri ivyo bikoresho bizohabwa abagwayi ba corona kugira ngo bashikare bahema neza, igihugu cyose cyo muri Afrika kikaba kizohabwa ibikoresho bigera ku 500. Kwisi yose ibihugu rero bitarashikwamwo nikiza coronavirus ni ibihugu 17, nayo ku mugabane wa Afrika bikaba ari ibihugu 3 gusa aho ikiza coronavirus kitarakindaro mu bihugu bikurikira muri Lesotho, muri Les Îles de Comores, Sao Tome hamwe na Prince
Pacifique naho ngo ku mugabane wa Aziya akaba ari hasigaye ibihugu bine gusa bitaragerwamo n'ico kiza coronavirus. Ni igihugu ca Yemen, igihugu ca Turkmenistan hamwe n'igihugu ca Tajikistan hamwe n'igihugu ca Korea yo ruguru. Ibindi bihugu 10 navyo bikaba biri ku mugabane wa Oceania navyo bikaba bitaragerwamo n'ico kiza ca coronavirus. Ni ibihugu bikurikira akaba ari igihugu ca Vanuatu na Tavira hamwe n'igihugu ca Tonga, Nauru hamwe n'igihugu ca Ile de Marshall na Micronesia, Samoa, Kiribati, Palau hamwe na Ile do Salomon. Reka tugushimire Dismas kurano makuru wadutorokanirije akaba ari nayo nkuru turangirije ko amakuru yacu y'uno munsi. Reka ndabashimire namwe mwari kumuyateze amatwi kengurukiye n'uruganda rwa Radio Magatamis FM rwatorokanije ano makuru. Shimire Ciza ja yatumye amajwi abashikira neza. Ahmed Bwimana nje ne kondashikiza ano makuru naho butaha. Gwino muri sanze muri radio Magara Times FM.